je cantanga iki cantanga laissez-passer bacavuga ati uyu murundi agiye muri Kongo ninde umva je nitwa Guilain ariko urumva hani twakoresha umwanya n'akazi nikoresha umwanya ego bavuga ati uyu murundi agiye muri Kongo ninde canavuga ati ni jewe ngo nikoresha umwanya ngo hano candasohoka wewe waratutse president ngo icaraho batangura gutelefona ndabwiye ati matana je sinatutse president kuri babandi nabo bashubiye kubona ijya post canke bayibwiwe bakibaza yuko ari koresha umwanya yanditse ijya post nakeka jambo no bahumuriza ko atari jewe bijya ntavyo nokora si je nabikoze kandi hacked zirabaho nuko bo busanga ibintu vy'imbuga batabimenyereye ariko hacked Nerinat arabizi neza ko umufatanya caha nawe narumuki ari umunyacaha bijya bintu arabipostinze ngo ari karampanura ari karankebura aravyararaje kandi arabisubiye kubishira ku rubuga kandi ntigeze nakwandikira inbox ntiyanyandikiye n'ukuri kw'Imana kandi arafite contact yanje vraiment arayifise nubwo atobayifise yo isaba uwari we wese barandri bande bajiste bose barafite contact yanje bomu yobabwira ati mpa contact yakoresha ndamubwira ibi bintu umva urakebura Sel dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu ku bafise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanamvye ku bafise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ivyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni mbona bitoreye umuti mu kubazanira ako kunyu keza cyane Sel dietetique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icyo baza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri rehero ya mbere Avenue Pierre Ngendanumwe inimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 amajendwi na 56 canke kuri 77 amajendwi na 36 amajendwi na 47. Hello everybody, nizere ko mubwe mwese mudukurikirana muguwe neza aho muherereye hose. Turashimira cyane abantu mwese murajishinga n'iterambere ryacu. Namwe mudukurikiranira mu mihingo itandukanye, reka tubaramutse tugira tuti hi. Imbere yanyu hariho umusaza. Koresha umwanya. Umeze bien? Cemeze neza. Kuri muyabira man. Nyene umugabo ni byago biragendana ariko ibintu byose Imana yamire hagati y'umuntu kuko Imana ifite gahunda Imana yaremeye umuntu kandi cyo yamuvuze ko gitegerezwa gushika pemporte uko witwara uri kurarondera ubuzima kubaho Imana irakurinda tu kuko duca muri byinshi okay tutavuge mu migani hariho poste yaciye ku rubuga rwawe nimba nihenze ni hirya yejo poste mu byukuri atari nziza ku muntu no kwita umupatriote reka mbere nkoreshe terme kandi na poste y'agacamutwe koresha umwanya byamuhereye hehe ngo poste nk'ijya ashobore kuba yo yikora first ijya poste burya ntabwo ari je nayanditse kuko je mu buzima bwanje je sindi umumenyesha makuru w'umunyamwuga usanzwe je ndi umunyarusaku ndi umu influence bijya bintu wavyanditse n'umuntu w'umunyamwuga kuko yarerekanye na source yo byavuye abantu icyo bomenya niki burya jewe imbuga nkoresha ziri security bikwiye kuko nizo zintunze burya iyo umuntu azi neza ko afise urugo afise amamari afise mu rugo arahashira imbwa cyangwa agashira amasinyenge urumva arasekiriza urugo rwiwe ku buryo uwo ruturukira kagwinjiramo byo namugora gusohoka urumva urasekiriza ikintu ca imari yawe urayikingira jewe nanje imbuga zanje narazikingiye ariko je naribwe na YouTube je ndafise YouTube ukoresha umwanya uri kuravuga ko imbuga zawe wazikingiye yego si ntituko turabitahura neza
kungena utari kurabitahura uraza aho biri bobo no kubera ivyo intuze post yagiye ko ntabwo ari je nayanditse ariko imbuga zirakingiye umuntu yafise rogose bijya bintu arafise ubasha n'ubu umuntu ariko aragerageza kumukura ko burundu n'umutekinisiye mane umva n'umuntu amenyere ibintu by'imbuga cyane ariko nta access afise yo gutwara urubuga. Oya tukiri ngaho uri kuravuga yuko atari wewe wavyanditse ntabwo ari je navyanditse mugabo ijya post yagiye ko hariho izindi post bokoresha umwanya waruheje gushirako ego nka jewe nkawe wewe neza ego ni gute twotahura ko atari koresha umwanya yanditse post nk'iyi bobo mu bisanzwe umuntu yabigize bijya bintu burya ni nyanka Burundi tu n'umuntu adakunda Burundi ko je ndamaze kugaragariza abarundi n'abatara abarundi ko jewe tom patriote akwije amategeko vraiment je n'umuntu ariko aravuga nabi igihugu si igihugu gusa n'abasani umuntu ariko avuga nabi acafuza mane je turagwana vraiment jewe nukuri je nzopfuma mpfa sivyo mpfa kubw'inyungu z'igihugu kandi igihugu mu kugipfira singo mube nka ndadaye gusa canke gwa gasore imibereho yawe n'imyitwarire yawe na patriotisme ikurimwo nico kikugira intwari umuntu wese akavuga ati uyu muntu arapfiriye igihugu kabisa niyo mpamvu ata muntu numwe je nzigera mpereza umwanya n'amahigwe yo gucafuza igihugu camwibarutse kandi amaze kwikora kenshi je na Pacifique naramubahutse kandi ari umuntu abantu benshi batinya Chimamanda je nageze kumwubahuka sivyo kandi ari umuntu benshi batinya bubaha sujya gusa hari udupaje je na tudupaje tujejwe gucafuza igihugu bibarutse abo bantu ivyo rero je sinzigera ndabihereza umwanya canke amahigwe yo kubandanye iyo ngendo kuko jewe ndazi neza yuko so dufate so dufate ya dekonye ntiwandagaza urafuka iyo niso nanje rero ndakizi kandi ndakigendera so arashobora gutaha yaborewe mu buzima busanzwe akisobako none ucugenda kinyamakerere mwibarabara ngo na papa ariko yora oya ahubwo uvuga ati nihagire n'umubanyi numwe abona ibi bintu hama papa ndazi ko atari umwana mubi ndazi ko arajwe ishingano kubona tubayeho neza antuka jewe mu bisanzwe ijya posti bobo mu bisanzwe wayanditse ndamumenya neza ariko yitwa inyanka Burundi kuko jewe bobo je baramaze no kunyandika ko ngo ndumututsi ngo ndanka ngo Evariste Ndayishimiye baramaze kubinyandika ko bavansi hariya babuze gusa ingene boja mu rubuga rwanje bavyikorere kugira je bante mu mahanga kugira bigaragare ko sivyo atari umuntu gusa ataba mu Burundi gusa ngo avuga nabi igihugu nuba mu Burundi ngo avuga igihugu kandi umuntu asanze akurikiranwa cyane biya bintu byaramakije vraiment narigeze no gufata urugendo ngiye muri Kongo mu Gatumba abapolisi baramfashe babona umva nari nicaye inyuma imodoka nagiye na agence agence yitwa Mapasa eja muri Kongo bagira mu miduga yitwa ni zya modoka ndende amawishi ni yagenda kwera atwara abantu benshi rero barasaba uburangamuntu je cantanga laissez-passer bacavuga ati uyu murundi agiye muri Kongo ninde umva je nitwagire ariko urumva hani twakoresha umwanya akazi nikoresha umwanya ego bavuga ati uyu murundi agiye muri Kongo ninde canavuga ati ni jewe ngo nikoresha umwanya ngo hano candasohoka wewe waratutse president ngicaraho batangura gutelefona ndabwiye ati batanu je sinatutse president bya bintu rabo umuntu yabipostinze n'uyu uyitwa Vance TV n'umunyarwanda sivyo ariko yabaye nga mu Burundi ari muri Amerika ndabisigura baranka
wanashimiye uyu munsi je naratanze n'igiturire nukuri kwima umupatriote aratanga igiturire none gabobo je baranse ko ngenda nabasigure kandi ibintu babitahuye ariko je umupolisi yamfashe nukuri kwimana yantegetse kandi nashaka ndamufotore Nashatse kumufotora je ndanamwandagaze kuko ivyo nimba nabikoze nashatse sintakaza umwanya ndinde gutelefona abanaka ngo baze bamvugire ko ndiko ndacererwa ndiko ndacereza ni nugo rugendo urumva je naciye ntanga sinzi ko ari igitwi giturire ni giturire nyine je waguze ukuri mu yandi majambo mu bisanzwe ariko natawe ikintu kimwe ati none uwatutse umukuru w'igihugu aratanga dimire kugira bamurekure naciye mbona gusa yuko arabashatse gusa kunjuragiza bari baratahuye neza ko atari jewe kandi naranaberetse n'ibindi maze guposta mpayagiza igihugu bro mpayagiza nyene icubahiro mpayagiza inzego zacu kuko jewe aho mbaye vraiment je ndabaye mu mutekano ntangere nta masaha nshatse urumva ninjira uko nshatse umva jewe nta kibazo na kimwe fise urumva niyo mpamvu je mbona neza yuko ari amahoro menshi ibintu navyo ukungena ubuzima tubayemwo jewe ndazi neza ko warondeye amafaranga nakintu kimwe cyuko n'imiduga iragugwa amaparcelle ari karagugwa amavida ari karahera ubu parcelle mukamengezgeze muri 500 million wibaze urumva ivyo bintu je ndazi neza yuko ngaha awikomeje ukarondera amafaranga nta kibazo bijya baba ziganya nka Burundi ntizizi ubuzima twe twibereyemo burya abarundi bameze abarundi twimereye neza cyane wewe uri kuravuga yuko ari amahoro yose mu gihe abarundi twashoboye kubona ijya poste twajugumiye turagira n'ubwoba ariko kandi nta poste yindi wigeze ukora yo kuvuguruza ijya poste sibyo ko wayikuye ku rubuga rwawe nta poste twabonye kuyivuguruza wese nivuguruje kuko iyo nivuguruza nabiharuye nsanga nomanza kuzana ijya post kugira ndabereka ati bisi si jewe orke ivyo ndabizanye ndasubiriye erega ndasubiriye kandi gushira hagaragara ivyo bintu kuko ajya amajambo umuntu arayasomye n'utayabonye ko post nayifuse naciye mbwira umuntu ajejwe ntuzenye gukingira imbuga zanje yabifuse muri 30 minutes yari poste yari maze 30 minutes je sinarinda nabizi rega ko vyanagiye ni mu gihe twabonye abantu musangiye umwuga ndavuga aba influencer bamwe n'aba animateur ijya poste bayifashe bayishira ku mbuga zabo abandi ku ma statut yabo ivyo nivyo vyambabaje cyane koresha umwanya kiye kintu wacakiriye gute byarambabaje cyane bobo mu bisanzwe aha ni dukundana turashikanayo kandi ugwanko umuntu akwankamuta aba ari wa muntu nyene ubona ko ari umugenzi wa je nari nati ibintu yanditse n'ivyanyoheye pe ntabwo ari nati wenyene yabikoze hariho n'abandi bo nari nati novuga neza yuko wewe arafite ikirenge muri politiki ko wenyene avuga yuko afise na family na n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ko ari famille yiwe première dame nene tavuga ko ari family yiwe rero urumva neza ko politiki arayizi mugabo wabonye nk'umuntu nka Nerinati ari influent poste wakoze nako poste yanditswe kuvuga gwawe yashoboye kuyiposta nawe waramurondeye mu bw'uti y'amarebyo ntibihagarike sibyo wanje ni fake news urabizi ko nahinduye phone urazi ko amanimero jewe phone yanje phone naguze yindi iPhone na Android ntibikorana urumva ari ama contact je nfise contact 1000 ngaha bampaye contact 40 zonyene hari post hari contact niyo yari yagi nuko we wabaye ugumye hafi yanje nabonye ntuze yawe hakiri kare usivyo ama contact menshi yaratakaye pe sivyo Nerinati arabizi neza ko umufatanya cyaha nawe narumuki ari umunyacaha bijya bintu arabipostinze ngo ari karampanura ari karankebura aravyararaje kandi arabisubiye kubishira ku rubuga kandi ntigeze nakwandikira inbox ntiyanyandikiye n'ukuri kw'Imana kandi arafite contact yanje vraiment arayifise nubwo atobayifise yo isaba
uwo ari we wese barandri bande bajiste bose barafite contact yanje bomu yobabwira ati mpa contact akoresha ndamubwira ibi bintu umva urakebura hajya yarayi we yaranshikanye yo pe mu gihe je ujya nari nati nta Burundi asumbya gukunda vraiment ujya ntasumbya gukunda Burundi pe sivyo rero bijya na cembo n'ugwanko dufitaniye kandi bijya je ndabiraba nkihorera mugabane nta gwanko nari nati yagaragaje ugwanko yarugaragaje yavuze ngo koresha umwanya ngo mukuri ngo nyakubahwa shango si ba rega niko bimeze ariko ambwira yuko urumva kandi poste rega iriko yayishizeko ega yarayishizeko narayibonye kandi nanje igihe ndakurondera yumbwira ko ari we washizeko siyama ya nari kugushikanaye okay none kwereka uko mbaje ndakubwira ati si jewe niyo mpamvu waciye ugirane turareka kwera wambajije none utambajije azi ko akurikiranwa kandi arakurikirana n'abantu bo mu nzego biya bintu mu bisanzwe bobo mu bisanzwe cyara abantu nzokubita muti no kubakubita nukurukima none bobo wewe umugenzagize ikibazo hagufuka umva hagusuka mu mabisi urawakije bro nukuri kw'Imana bijya bintu je sinabikunze kandi je hajya naramwanse frère naramwanse mani je arabagenzi benshi harabagenzi benshi je bakore kosa ngambwira ati bro ibi bintu kweri bimeze uko inbox nkanaguhanura ati bikureko sivyo kucubifata ukacubishira ku rubuga directement mwene wacu uri kuravyararaza kandi nawe mu mategeko hajya tugigwarura mu mategeko nawe urafashana igico cyaha ivyo bintu nawe urumva urabigaragaje urabishizeko sivyo we ni nkuko naje nanse kubivuguruza nzanye ijya post ndavyandika mu majambo gusa kuko iyo nsubira kuzana ijya post umva nabansubiriye umva ikosa murindi wowe ushize ikosa murindi Neri rero hajya yaranyeretse yuko yipfuza ko no hanwa kandi amaposti maze gukora ntukaba Pacifique ni nazwe amaposti mpora nkora ntuka umuntu wese atyoza igihugu jewe ibigano byinshi nabikoze niko nerekana ubwiza bw'igihugu sivyo ibigano tubikora mu Burundi bwacu urabona ko location usanga isa neza arano hasa neza ibi byose bipresent iki igihugu cyacu umunyamahanga arabona ati kume mu Burundi sivyo jewe barabona neza ko mbayeho ntunze umuryango urabona ingene je ninganira sivyo cyende umuntu 94 abana ntunze mfite umuryango ariko mu bisanzwe hari abajama benshi bansumba n'imyaka batararongora urabona neza yuko kandi ndi mu gihugu cy'u Burundi je ndabayeho ntawe nidogera urabona neza ko n'abanyamahanga bavuga ati umusore wa 94 atunze umuryango ibintu bimeze neza je ndi karorero muri benshi nuko abantu batabiha agaciro sivyo rero bijya ntivyanyohe na gato kandi cyaje naramwanse kandi je nzomu ndabimubwiye ndabivuze je nzomubera injyajya wande ari umunsi na je nzomukorero nzomubera injyajya umusa zonkenera ko service canka zo gira je mugabo je nibaza yuko umuti atari uko wohiga ngo nawe uzomukorere ikibi nk'ico yagukoreye none bobo jewe urabona jewe nukuri ikinshingira inahe urukundo rurenze cyane nagaragarije igihugu canje n'ibintu byinshi nakoze nukuri ko Imana jewe amateka yanje je narubahutse ibintu aba influencer b'abarundi benshi banatinya utonabona bivuze ariko je narabivuze ndadoma ko n'urutoki inyanka Burundi je nituzigera twumvikana nabonere baramaze yuko ubona yuko jewe tudahuza niyo mpamvu baca mu nzira zose kugira jewe mbe akarorero nk'ubu urabona je mpanwe nka mu Burundi nka hano bobo ni reisite bo baba batsinze sivyo yakoresha mu ibyo byo kuribwira ariko jewe mu bisanzwe ndabizi bobo ndabizi ubizi harabuze amakosa baba warigeze gukora gakoresha umwanya yari gutuma bahindira ku buryo wogira wofungwa ahubwo jewe neza amakosa yawe none wori ntungane bon je nibaza ko sindi ntungane gutanga karuro kuri Nerinati nimba yarakoze ikosa ahubwo ari ukwiye kuvuga uti Nerinati yari kuvyitwara mukunuku
erega bobo arazi nyene ari kuvyitwaramo kandi ikindi kintu nabonye apare ya neri nati gusa nabajya bitwita abafana bajya badukurikirana nabone barashikana y'abantu kugiye gusoma ama commentaire usanga banditse ibaze n'amapost atatakurikirana nasubijeko yose ndagezaho umposting umugore wanje ariko yama commentaire bagomba yama screenshot bagomba ya ajya masijoti narayose narayafuse ukoresha umuntu tutabeshanye umuntu wese azi ko yazanye commentaire ya screenshot yabijya bintu narayifuse tutabeshanye byari ryambere je mfuse commentaire gato nk'umurundi akunda igihugu ciwe abonye umuntu ariko acyoza Sebarundi reaction yo biyihe zijya nyene bakoze oya ari kundu bikora harimo n'urukundo uwawe nuwawe tu ahubwo je cyo mbona we wari gukora wari kwihutira kwandika post ndende yo kwerekana neza yuko bijya bintu ataruhara wari ubifisemo oya mu bisanzwe narayifuse post canandika amajambo hari amajambo nanditse ko nibwe telefone le 29 nyene umva mu buhinga turiko turagwanya turiko turagerageza gukura ko buri muntu wese ariko afite coax ari karagerageza sivyo rero byo narabitanze ko message sivyo kandi je ndamaze guposta kenshi umukuru w'igihugu sivyo ndamaze naranabisigwe nga kwa kamotivati jewe guposta umukuru w'igihugu babifata nk'ikosa bo babona umengo ndiko ndakora amakosa pariko nabasiguriye neza ati none kubereka Sebarundi nikosa kubereka ati ewana umukuru umva president de la republique seisi nyene cubahiro nguyu none iryo nikosa bo rero bajya badukurikirana bo umva komanta bibaza ngo camfungwa mva guposta president ngo cemfungwa aho nakiza yo kwama mugasho zayaga zoba ziri zose byo biri mugasho ko nibo baje no kumufotora neza cyane kumukuru igihugu si n'importe qui ateguza kumufotora umukuru w'igihugu ibyo na telefone utwaye imbere ngo uri kurafotora muri mubambe rero biba biri seriye umva n'ibintu biri seriye cyane uba watumwe ko ati ngufotore ubu ufise uburenganzira bwo kwinjira gufotora niko kiri sivyo neja kugafoto nkagatora nkagashirako bijya bintu vraiment nibareme abarundi bene wacu nibareme jewe narabagaragarije ko nkunda Burundi kandi benshi barabitawe baranantahuye kandi benshi arabana binkundira muta cyaraba diaspora benshi bambwira ati je ndagukunda kubera ukunda Burundi nukuri kw'Imana ati jicho ndakigukundira we bijya ibintu byose ukoruze abantu bagukundira jewe sico je ndagukunda kubera ukunda Burundi setu ico jayo mateka ndayafise kandi ndavyiziko rero sinonya aho ntema okay turafise byinshi twari kuganira kuri uyu munsi mugabo kubera yuko wari ufise message ikomeye cyane yego agomba gushikiriza reka tubisubike ndetse n'abarangiza ikiganiro cyacu kabisa akajambo kamwe ku barundi abajejwe umutekano n'abandi bose bari kwadukurikirana bobo ndamaze kubivuga na kuri akamotivati bro nimba ari igihugu umutekano abajeje umutekano bari seriye cyane igihugu cy'u Burundi muta igihugu cy'u Burundi kirapanze ubwo ntibavuze ko bari seriye ko batagutaye muri mu bantu oyaye bro ndakubwije ukuri bobo ko sekirite y'u Burundi iri kwije urabona bashaka gutaha sivyo ukacuhura n'abaki abasoda bari muri patrouille nico namanaki ibonye je nkunda gutaha ijoro cyane safi inja patrouille zisigura incabwenga haziratahura patrouille carico sivyo uzofate urugendo ugiye mu rugombo bro garuko byose usanga gipanze nukuri kw'Imana jewe ndakubwije ukuri bobo nimba hariho umuntu yoza gukora ikibi agaturukira ngaha mu Burundi urabona yuko Bujumbura yegereye Kongo uvuye Uvira direct usirukira Bujumbura muri centre ville muri capitale mu gihe bo Kinshasa
ugenda n'indege urinda guca muri France bwira uzoshike Kinshasa voilà ntavo rigenda direct ibaze mu Rwanda urenga Ngozi ukaca winjira Butare Bujumbura urumva twebwe kapitale yacu iri hafi ibihugu duhana imbibe y'amafrontiere sivyo ivyo bintu narigeze kuvyumvira ko ndavuga ati none kubera iki kapitale bateye kwishira basi hagati ku buryo kugira uyishikemo banza kapitale hagati iri Gitega kapitale politique iri Gitega oya ariko ntuzenye economique kapitale umva umugwa mukuru w'igihugu ni Bujumbura mu bisanzwe kapitale mu gisagara Bujumbura ni kapitale economique ego gisagara cha Bujumbura sivyo ariko yabiri hagati je no baca mbona yuko mengo iri sekiriza ukuntu kuko urinda kugira ushiki Gitego manza kwica security ya hehe umva kugira uhashike nawe uba warushe sivyo rero aha rero je ndazi impamvu bimeze uko uburundi burizeye kuri security bro aha andakubwije ukuri ko abarundi cyo babwira nibareme nta kibazo na kimwe umuntu n'umuntu wese yagerageje gusubiza inyuma Burundi horiyo intambara tangurira bigahereriwe urumva none nyakwigendera siwe yabivuze neza atumviriza we uzotanguza intambara izoherera iwawe irangirira iwawe urumva nukuri ko Imana ivyo bintu je nzobibwira n'abana banje vraiment sivyo ko je nivyinshi nibone n'amaso yanje ko sivyo kuko mani nta nyambi buragahonzi mu bisanzwe ariko nawe urusho kurabisha amaso ati ibintu bimeze neza iyo organisation vraiment ihagaze bwuma none 2015 abarundi ntibavyibuka ingene vyagira bigenda none ni kera makudeta urumva kudeta ega nubu mu bindi bihugu makudeta araba iwacu kudeta za aha nigikunda urumva wewe urabitanguza bikarangira ari we unagiye uko kimeze kabisa urumva jewe nabana nimbonera kuri abona ha mukamenge narimuka jewe nari imbonera kuri nzu zari zimpangiye cyangwa nawe wari imbonera kuri bo je mu bisanzwe narase kuja mu mbonera kure kubera iki wazi kuja mu muhari mugabo imbonera kuri mu bisanzwe nta mujene n'umwe atari imbonera kure nivyo niko shaka kuvuga neza aha nta mujene n'umwe atari imbonera kure kuja mu muhari w'imbonera kure mugabo ndi imbonera kure ego kuko je mu bisanzwe vraiment ijoro aje nabona umengo kweri wana burakeye nondi umutima ukomeye attention sivyo ko hurana mu ijoro mutuhurana byinshi je naratinya ijoro nkabona neza ati abatipe none umva twe tukija kuryama nabo baba basohotse nani nzoga nano ico gihe bo bamaze kwishitura bari fresh urumva je nico nanse gusa nahandi je mu bisanzwe ndimbonera kure kabisa yuzuye urumva kandi jewe hari n'abantu je mpora n'abazama banje mu Kamenge benshi nimbonera kure ndafite abajama jewe nshobora no kugira ikibazo n'umuntu kaca ndamwikora ko ati wana je byagenze uko akacambwira ni wambwira tumviriza rero wewe bigenze uko carangi cabihera sivyo tiari urumva rero abarundi cyo bomenya message je no bahereza nibareme bikorera utwabo kandi bizera Imana bashe umutima munda unaniwe n'igihugu cyakwibarutse amahanga ntayo ushobora aya kuko abo office inshuti nyinshi ushaka kwirigwa inzara ukaja kuraba muyombo ukajya bashobora gusaba ide n'umuntu ati ntiza bitanu kararuriye ariko mu mahanga ubugiye gutangura ubuzima bushashe rero niyo mpamvu utegereza widuza wareka uteza gukunda igihugu cawe byanka vyakunda utegerezwa gukunda igihugu cawe nangiye ico nagitahuye kandi nzotegerezwa kugikora kandi nzokiraga n'abana ndiko ndavyara kuri babandi nabo bashubiye kubona ijya post canke bayibwiwe bakibaza yuko ari koresha umwanya yanditse ijya post nakeka jambo no bahumuriza ko atari jewe bijya ntavyo nokora si je nabikoze kandi hacked zirabaho nuko bo busanga ibintu vy'imbuga batabimenyereye ariko hacked bashaka kuguhakinga nawe agaposta uposta ashaka no gufuta ibintu we wapostinze ivyo birabaho technology yarakomeye cyane nibaremeje bijya ntavyo nokora pe kandi nundi munsi babibonye
urumva azoba atari jewe pe kuko sinibaza kandi ngomba nanje ngomba iyo technology kuyiga ko kuko buri muntu wese ega niba namukwereka ntibakwiye kuba bikoze umva arabikora akacava kurumva we na erega agumye ku cyo bareka akoresha nani yawe nyene ebega ari muri ntuze konti yawe nyene urumva nyene ubona ko atano wundi yego nta wundi ariko wewe arabibona ko ariko ko we ntubibona yuko ariko kuko woca umurandurana n'imizi wanashima je mbonye n'umuntu ariko agerageza kunyiba page candamuhana candamuhana nije candamwihanira candamwiba nijya konti we candayizimya urumva candayica kabisa iyo ubwo nibwo buhinga je natoye muri konti yanje ariko iyo systeme nayo ndiko ndayiga nayone ntizosubire ko bo nta mumanga muto Jeff umuryango no yani mubambe Jeff abana mutabankeneye umugora nkeneye urumva noba nisha umuryango pe noba nisha umuryango niyo mpamvu ntokora ubugugu nkaburyo okay reka dushimire abashuye kubana natwe muri kino kiganiro kabisa koresha umwanya araduhaye umuco ko atari we yanditse ijya post aranahimiriza abarundi gukunda igihugu cacu yego cyane koshimana nawe tugushimire asante sana Bobo wa Kamo TV baye bakuvuga ngo jengo bampa ibigano kuri Kamo TV gusa nibo bantu bonyene batahura n'uburibwe bwanje nibo bantu batahura n'amakosa yanje bakampanura bakanambwira ati ibintu meze uko niyo mpamvu banantumye ko kandi ati ngusigurira ababene gihugu ivyo bintu bikuvugwa ko asante sana ndabakunda cyane ciao ciao